Amahoro Imana bane namwe mwebwe muri ko murakurikirana Kuko TV nimbonesha kure isanzwe ikwirikirana ibikorwa vy'abarundi baba mu mahanga. Je nitwa Ndayiragije kuri uno munsi turi mu gikorwa kidasanzwe aho ubona yuko abarundi baba mu mahanga na cyane baba muri Mozambique baje kwino shure nshingiro yo mu Ruziba ya kabiri baje gutanga ibikoresho, ariko kandi baje baherekejwe n'ubusanzwe arongoye diaspora ndundi kwisi, president de la diaspora burundaise. Muri kano kanya rero tugomba tuganire nawe kugira ngo ashobore kutubwira bino bikorwa bariko barakora mu mihinga itandukanye y'igihugu, byoba bigamije gute canke kubera ikibiyumviriye gukora bino bikorwa kugira ngo bariko murakurikirana Kuko TV mushobore kumva neza na neza ihangiro ry'ibi bikorwa. Nuko rero nkuko nako ndabibabwira turi kumwe n'ubusanzwe arongoye diaspora ndundi kwisi ni Ndayiragije, dusabe aramutse bariko barakurikirana Kuko TV. Mahoro mwebwe mudukurikirana muri mu mahanga no mu Burundi. Peace. Ego ibi nibikorwa mugizemwo imisi ivyo gutembera mu gihugu cy'u Burundi ahantu hatandukanye, aba diaspora bava mu mihinga itandukanye bagenda barakora ibikorwa bitandukanye. Mbega bino bikorwa byoba bifise ihangiro nyabaki? Bon, turi muri diaspora irasinzira, diaspora yunze ubumwe, diaspora y'ibikorwa. Cubona neza yuko abarundi baba hanze bariko baragerageza gukora umwe wese ko ashoboye. Donc no kuvuga turi mu mwanya wo kwivyukiranya kugira ngo warasinziriye avyuke, warayi mu bintu bigayitsa bivemwo tujane nabandi kugira ngo twubake igihugu. Ndashima rero yuko akamo twatewe n'umukuru w'igihugu, abarundi bose bo hanze baba mbere mu gufata mbere bakavyumva bakabitahura, duhereye kwikanwa inkingi y'imora kazoza arabonye ko abarundi bose baba hanze bakoze ibikora inka. Ubu naho bavuze bati no sivyo gusa ukwemera kutagira ibikorwa kwa gupfuye, tugarukira igisata c'indero. No munsi uranga turi mu Ruziba baraterereye bishoboka muri Mozambique, urana ko babikoze neza. Nkababwira nti Imana bahezagire, bakomeze bagire uwo mutima guma bakorera igihugu, babigire kenshi kugira ngo barere Burundi. Hanyuma warabonye abarundi muri etazi nabo bagiye mu Cibitoki hariya Imabayi nabo barakoze ibintu nk'ibi nyene, baraterera ati komera cyane mugume ku kivi. Hanyuma mwarabonye abo muri Gabo nabo nyene resama bagiye Imwaro gutanga intebe, nabo nyene urabona ko babikoze neza. Nfisigura ngo nabandi rero ntiwe ndadondagura ejo aho bukera buca babikora, nabandi babikoze atandukanye ntiwe ndadondagura. Biragaragara neza yuko abarundi baba hanze bariko baravuga bati imbona kazoza ni yacu, imbona kazoza si y'umurundi ari mu Burundi gusa, natwe turi hanze y'igihugu turashobora guterera. Ibi rero nivyo tubabwira ko ukwemera kutagira ibikorwa kwa gupfuye kameme. Umudiaspora atashobora gutanga amadolari 2-5-10, umudiaspora ashaka arakora ubuso umudiaspora n'umuntu ari karaterera uko ashoboye, adatanze amahera atanga iciyumviro, adatanze iciyumviro aje hamwe n'abandi, atacoye kuja hamwe n'abandi basi aja kubuhingagurukana bumenye agatera intege bariko barakora akavuga ati peace, Imana bahezagire mugwe mukora neza, turi kumwe birakunda. Hari abarundi uno munsi batarumva kamo iyo bibereye baguma bavuga ngo bajya ngo nibabikore, bajya ngo nibabikore. Nikihe kintu wobabwira nk'usanzwe arongoye diaspora ndundi kwisi? Wavuga uko d'abord ntaramenya isi ahigeze. Kirazira kubwira abantu ivyo udashoboye gukora, ubabwira ivyo ushoboye gukora kugira ngo nabo babona akarorero hama bakore. Nk'akarorero twe twarabwiye abandi baba hanze bati turashobora gukora ibi, ntibavyumva. Mugihe ivyo tumaze gukora barabibona. Ubu rero ntibazosubira kutubwira ko bidakunda kuko ari ivyo dukora bakabona bati birakunda. Bisigura yuko rero na muntu numwe avuga ngo nibabikore je sindimwo, uba wihenze kuko bibaye vyiza ni inyungu kuri twese, bibaye bibi biraturaba. Twese tworyoherwa twumva ko Uburundi ari ubwa mbere mu makungu, tworyoherwa twumvise yuko Burundi bwakoze ibikora inka bukaba bwa mbere kwisi yose. Ariko nta numwe yoryoherwa avuze ati Burundi bwabaye ubwa nyuma. Iyo tubonye n'umukinyi yagiye gukina gusa urukino rw'umupira w'amaboko w'amaguru canke byo kwirukanga tukabona abaye wa mbere, twese tuca dupostinga kuko we are proud of that, tuba tubinezererewe. Muga twumvise ngo Burundi bimeze uko vyabaye nabi, nta numwe atwitinga, nta numwe agira ivyo avuga, urumva bica bidutera isoni. Tugomba rero kuba ku Burundi twifuza, kuba ku Burundi twifuza bisigura ngo wewe wifuza Burundi bumeze gute, uri gukora iki, ubabwira ngo babikore. Vibuji muri uji buntu ujane n'abandi, reka kuguma ubwira abantu ivyo udashoboye, babwira ivyo ushoboye gukora, babwira uti ngo murabe
ngo murabe ivyo nakoze ngo murabe ivyo ndiko ndakora okay ko tubonye rero ibikorwa vyawe turakwemeye natwe uca tugukurikira mugo bambwira nibabikore wewe ubura umurorerezi kanatsinda uba wamaze kwa mu bantu tuvuga yuko basizwe n'amajambere batajana nibihe nibajana nibihe rero twubaka Burundi ubu twifuza mu 2040 buboneke 2060 buteye imbere tubone. Inkingi zimbona kazoza n'igikorwa cyatunganijwe na diaspora ndundi kandi uko cyatanguye mu ntara zitanu nshasha hanyuma kiragera ku rwego rw'igihugu ndetse muri finale kiranategwa n'iteka na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nk'usanzwe arongoye diaspora ndundi igicapo mwari mwihaye mwaragishitseko nimba mutagishitseko nibiki bizokogwa hanyuma canke nimba mwaragishitseko n'ubuhe butumwa mwotanga. Mu majambo make twarabishitse ko mbere turanarenza cyane kurusha uko twatuvyiteze kubera ko yari inshuro ya mbere n'urubanza rwateguwe munsi y'ukwezi kumwe imbona kazoza si ibintu vyateguwe umwanya munini vyateguwe mu mwanya muto cyane kubera ko twabona ko bikenewe twari twiteze rero ubwa mbere tukibitangura ntitwari tuzi ko dabora bazohigana bazongara ku majana 8 muguru abona twarageze ku majana 750 hafi amajana 8 bitabiye higanwa hama twagiye mu gihugu cyose hama ubushimwe twatanze bwose hamwe burenga miliyoni amajana 220 donc ubushimwe bwonye turasizemo integuro z'urubanza urubanza urushize mu biharuro ngene kwakoze urubanza rurengeye muri yaridi amahera yagiye arakora muri no rubanza vyagenze neza rero cyane uravye ingene vyagiye biratunganya mu ntara zose abantu bavyitabiriye urabona neza ko abarundi ku vy'ukuri bari mu mbona kazoza vy'ukuri ikivyemeza kandi nuko umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe kuri finale urabona yuko wenyene umukuru w'igihugu na leta yiwe yose bari bibereye hajya kugira ngo bumve message itangwa n'ugwaruka n'abakuze mu gihugu cyose cy'u Burundi mu bijanye n'imbona kazoza ngene twishikako narijya umukuru w'igihugu yatanguje n'imbona kazoza rero warabonye yuko ashigikiwe muri kino gikorwa warabonye mu gihugu cyose hagati yuko bavuga bati yes imbona kazoza ni yacu imbona kazoza ni muze tuyiharanire muze tuyishigikire muze tuyigwanire nico kintu cyari kiryoshe kurusha ibindi kuko amajambo yagumye igaruka ry'amajwi n'umuziki wahavuga ico gihe yari imbona kazoza gusa bavuga bati duhe bibi dushigikire ibi duhe bibi dushigikire ibi bisigura ngo twarashitse kuco twifuza ahubwo rero edition ya kabiri azoba ari nziza cyane gose izoba yateguwe nibaza ko bizodusaba ubuhinga n'ubumenyi bwinshi n'amafaranga menshi kugira ngo habeho preselection mu ntara ku buryo hazoba ari ibintu byatunganijwe neza kurusha byatunganijwe no mwaka kanatsinda n'andi ma discipline kuvuga ibindi bisata bitashikiwe bishikirwe kugira ngo mu buzima bwose bugize ubuzima bw'igihugu bisata byose bose bashikirwe macambo make twiye tuvuga tuti Imana yabibayemwo Imana yabanye kumwe natwe Imana yabanye n'u Burundi bigenda neza kanatsinda novuga yuko Imana yakoze bitangaza kuko ni rya mbere igikorwa cy'igihugu cimviro kiba cazanga umukuru w'igihugu nk'iki hanyuma kikaba cy'igihugu abarundi nabo bagaheze bakagishigikira uko bagishigikiye imbona kazoza rero sagasesheswa rumuri ni ikintu gikingiwe kandi gishigikiwe umuntu agowe nuwo yari bimenye mu vyaha atagomba kubivamwo umuntu agowe nuwo atagomba guhinduka ko tugeze abarundi bose bavuga bati turiteguye guhangana nuwo wese tuguma aho turi kugira ngo tuva aho turi tuja handi ubukene turimwo tubuvemwo uburundi twifuza tubwubake atanumwe asigaye inyuma utagomba rero guterera umuganda wazana itafari giwe yubake ntabuze abubaka koko niyatangura kubaburabuza yarabonye yuko azogira ingorane nuko murakoze turangiza edition igira kabiri iya mbere twarabonye ko yari ihagaze ku mpano edition igira kabiri nayo izobihagaze ku mpano canke hari kindi kintu muzohinyanyura yaba ku mpano yaba ku bindi turamenya ico izo bihagaze ko ariko nibaza ko vuba bwango tuzoshira habona icivugo cihiganwa rizokurikira nico izo barigamije mugabo ndazi yuko edition ya mbere yabaye hazo muri izi ya discipline zitanu hashobora kuburanimwo nimwe canke zibiri zigaruka zirashobora no kugaruka zose ahubwo tukongeramo izindi mugabo ivyo vyose tuzobimenya uko iminsi igenda nibaza ko budatevye zoba twamaze kumenya ingene higano zo batunganije ko tugiye gushiraho komite itegura urubanza kugira ngo habe integuro ndende y'umwanya muremure tuzohagere bimeze neza cyane tubashimire cyane sinzi ko hari jambo mwoshikiriza abarundi bariko barakwirikirana Dikobu TV muri kano kanya mu kurangiza murakoze cyane umurongozi wa diaspora wese abutwara ibihugu cyane ndababwira nti chapa kazi kama wese yo mu chapa kazi va kuri yo ntebe wicaye ko tuyiha abantu b'abakozi bakore no kuvuga tugomba yuko bumva yuko mu bihugu byose
nkuko mwabibonye imbona kazoza igihugu cyose carazanye umuganda kirazana umuganda wewe nimba witwa ko umurongozi wa diaspora mu gihugu kanaka umuganda warawuzanye utawuzanye naho why kora rero zana kuko nimba utarashikana shikana tugomba yuko abarundi bose tugenda tukajana aha rero mubona kazoza twaravuze yuko ari igikorwa rusange hanyuma tugiye no mu bindi byo kubaka inyubako ya diaspora vuba bwango igihugu cyose cumve ko kiza kwisuganya tutibagiye amadolari 5 dusabwa kugira ngo umurundi wese agire cyaterereye utari kurabikora ukaba amajambo gusa aho ntitujana no kwicarana bizova bigorana tugomba kwicarana n'abantu b'abakozi tukajana n'abakozi tukagendana n'abakomeye tukajana n'abahambaye abantu b'amagara make twabwira tuti tubengenge mugabo tubonye ko bidakunda twabwira tuti udashoboye gutanga umusaruro va kuri iyo ntebe y'uburongozi uyihebera uwundi muntu ashoboye kuyivyaza umusaruro kugira ngo dutere mu kubaka igihugu kuko ntishobora kuba ku Burundi indongozi zidakomeye nkaca nshimira cyane gose ibihugu byose vyaterereye biboneka nibaza ko mu minsi mike tuzoshira habona ingene ibihugu vyagiye biri kurikanya gutanga hanyuma muzobona ko hari ibihugu vyasigaye inyuma hari ibihugu vyageze ku rundi rugero rw'abandi mugabo abataratanga nibabinyaruke bahamvye abandi umwanya uracariho kugira ngo haze hagere bose bari ku rugero rumwe murakoze turashimire cyane thank you akandi kantu nibagiye kari très important ni les médias badufashije mu gihugu cyose tuzunguruka badufasha big up sana abarongo yabimenyesha makuru amaradiyo atandukanye badushigikiye bose bumve ko ari abantu badasanzwe muri diaspora nibaza ko uzotegura umunsi wabahariwe tuzobitegura kugira ngo nabo tubereke uruhara bagize kugira ngo success yibi bintu turimwo vyimbona kazoza n'ibikorwa vya diaspora ntivyiratwe diaspora gusa n'ama media wumve ko babigize mu ruhara kuko atari bo ntitwari gushika ku isi yose ntitwari gushika mu gihugu cyose kuko ama media yaradufashije bigaragara n'ubu rero abadufashije no bakiriko badufasha Imana bahezagire cyane kandi mwumve yuko turi kumwe tuzogera kure kandi bizogenda neza tukubaka Burundi kabugeza ahantu hashimishije big up sana nuko rero nkuko mwariko murabibona kuri Dikobu TV twari kumwe n'ubusanzwe arongoye diaspora ndundi ku isi Samuel Ndayiragije yababwiye ibintu byinshi cyane bitandukanye ku bikorwa bariko barakora ariko kandi kuri bijanye n'imbona kazoza nuko ntimwibagire kugira subscribe ariko kandi ntimwibagire kugira comment ntimwibagire kugira share bivanye naho muherereye hose ku isi ciao ciao